Bo mama maze ko wundi mugabo narinciye ubwenge gatoya kandi navuga ati mbo ndaronsa undi muvyeyi nubwo papa wanje yantereranye ariko ndaronsa undi muvyeyi ariko nuko nyene nabiziga siko nabisanze nawe nagiye twabanye yashanyirukana yahitishijemo mama kugenda cyangwa jewe ngende cyangwa tujyane amubwira ko atankeneyeho raza umwana w'umuhungu nubwo abari mutonya bari umuhungu niko guca nangura kuba mw'ibarabara asni urazi ko atani imyaka yanjenze nta myaka yanjenze ngeze nigihe amashuri biranga ndahagarika mugabo ntangura kwiga mvuye ku ishure ntaha mw'ibarabara siragituma mpeba ishure ntonda kumarigara nangwa gutonda kumarigara kwinywera umogini n'amakoro ama essence mugabo akunda kwandikira kubera ko mama wanje naramukunda nubwo tutabanye igihe kinini ariko mama ya mari mama amukunda. Ego munyumuza guhura na Fizzo akubera umuvyeyi ndabaramukije mwese mukurikirana Siren Vibes TV amazina yanje nabanda yavuga niyo zirakoze nkuko mubizi kenshi tuba dufise abatumire abantu bakora ibikorwa bishobora kuratwa canke abantu baba bafise ivyo bashaka gushikiriza bose turabigira ngo bashobore gushikiriza vyabo mushobore kubimenya kuri micro niyo zirakoze ndiko n'umutumire ni Kirikou akiri nibaza ko abantu baki batakuzi abantu bose barakuzi le petit le cadet wa Bantu Boy muhererezi wa Bantu Boy Kirikou makuru ya ni mwana ndashima umeze neza yego nda igira intebe uka ndabi koko nyene Kirikou afise indirimbo yamaze gusohoka nibaza ko benshi mwarayibonye indirimbo yitwa My Story ndanayivuze mega shaka no gukorera musozi actually n'indirimbo uvuga ku ubuzima bwiwe kuba kiri umwana gushika ahageze ubu unye yitwa My Story. Kirikou shaka utubwire d'abord ryamukobwa ari mu ndirimbo d'abord ninde ni Ness twaravyumvire ko ari nongenda namushimire kubona yarantege teka karimba mu ndirimbo yanje ego sha tubwire ide kugira kuri indirimbo My Story yavuye he wari ushaka gushikiriza ubuzima bwawe canke vyakujemwo gute ya mbere narimvye muri Bantu Boy yari ubuzima bwanje ariko kubera ko vyankora ko cyane yari yarananiye kumarira amamama maze gufa ndavuga ati reka ndayikore kandi gikuru suko nshaka kubwira ko abandi bantu ubuzima bwanje kubera ko umuntu wese afite ubuzima bwiwe hariho n'abato baba bakeneye kumenya ubuzima bwawe ariko ndabivuga kugira bibere inyigisho abandi hakuru n'abana bo mw'ibarabara bagira ico bafashijwe kubera ko naho zimba mw'ibarabara ubu nta ntambwe ya cane ndatera ariko hari ikintu kiboneka muri jewe ko nshobora kuzofasha igihugu nabigize rero kugira ko n'abana bo mw'ibarabara bafashwe nabo hari ico bofasha igihugu ikindi naco gya n'ubuzima bwanje bugire bamwe bugize ico bubigisha ego je nayumvirije indirimbo kuva ku ntango nayumvirije nk'incuro 3 zikurikiranya kandi nasinze nakora musozi Botu waravuzemo ko warezwe na mama wawe papa wawe yitavye Imana ukiri mu bebe nje papa nitwigeze tubana kandi ni asa n'uwari yaradutereranye mama namumenye maze kugira ubwenge gatoya ndamumenye ntage kinini cyaciye yitaba Imana umva rero novuga ati mama niwe yari papa akaba na mama nshaka kutubwira ubuzima wabayemwo kiriyagiye kura ko bavuze ko mama wawe yarongoye n'undi mugabo hama ivyo wabayemwo si byo wari witeze wabaye mu buzima bumeze gute kugira ngo ushobore kwisanga vyanse umunsi umwe usanga uri mw'ibarabara bo mama maze ko wundi mugabo narinciye ubwenge gatoya kandi navuga ati mbo
ndaronse uwundi muvyeyi nubwo papa wanje yantereranye ariko ndaronse uwundi muvyeyi ariko nuko nyene nabiziga siko nabisanze nawe nagiye twabanye yaciye anyirukana yahitishijemo mama kugenda cyangwa jewe ngende cyangwa tujyane amubwira ko atankeneyeho urazi umwana w'umuhungu nubwo aba ari mutonya aba ari umuhungu niko guca nangura kuba mw'ibarabara urazi ko atari imyaka yanje nzi nta myaka yanje nzi ariko reka utazi imyaka yawe ntuzi nta tesodoni nsanzwe ufise mama ntara yakubwiye igihe wavukiye no nawe ntacyo yibuka kubera ko nuvuga ati nje sinzi mama twaraganira cyane mama ntitwabanye igihe kinini mugaye igihe cyose twabanye Imana ibizi bimuhezagirire yaragize icyo afasha kubera ko ubukomeze yimba nubaha yimba ntindero niko ko mama niko yandeze nubwo yandeze igihe gitonya ariko ndazi ko yandeze neza mama nawe ntiyarazi igihe navukiye ko kandi byavanye n'ukuntu navutse bivanye n'ukuntu nakuze urumva ivyo nta mwanya yarabifitiye akura arafitiye umwanya wo kuronka ukuntu ndo nk'ico mfungura tuba nk'ico dufungura ariko ugerageje kugereranya imyaka urashobora kuvuga ati ndageranya ko ufite imyaka nk'iyi canke ko ico gihe nawe ufite imyaka nk'iyi cyangwa utubwire ico gihe bakwirukana muhiri wanyu wari ufite imyaka ingahe nk'umunani nk'indwi itanu ugerageje kugereranya ntayo nzi mugabo nari nkiri umwana cyane sinzi ko wabonye ifoto ndi kumwe na Afro na Chanel ya kera mu ndirimbo irimwo uzorabe neza irimwo hagiye gihe cyose naba mw'ibarabara namaze kuja mw'ibarabara nagiye mw'ibarabara kuva nkiri mutonya cyane wagiye mw'ibarabara ukiri mutoya tubwire wagiye mw'ibarabara ukiri Ngozi canke wabanje kuva Ngozi urazi Bujumbura hama ubona kwisanga mw'ibarabara wapi nabanjije kwa mw'ibarabara Ngozi Bujumbura najwe nzanywe n'undi muntu nibindi bintu byari binzanye mugabo navyo ntivyakunze ndasubira inyuma bandanye ubundi buzima nyene bwo mw'ibarabara ndi Ngozi mugabo ndafise abavyeyi bagiye baranserukako nk'umuvyeyi twa Josephine harimo yamuhezagire harageze n'igihe amashuri biranga ndahagarika mugabo ntangura kwiga mvuye ku ishuri ntaha mw'ibarabara siragituma mpeba ishuri ntonda kumarigara nangwa gutonda kumarigara kwinywera umugini n'amakoro ama essence mugabo ndaronka umuntu afasha ndasubira ku ishuri kugira n'ubu kubera ko nariga mba kubaraza nariga mba kubaraza ariko namwe nkunda ishuri namwe numva ko hari muri jewe mfisemo ikintu kandi nkwiye kutahura ubuzima bwose ariko nkakomeza umutima inzishike ku ndoto yuko hari abantu bobaho kubera ko nje nabayeho ego igihe wari ukiri Ngozi uri mw'ibarabara mama wa yarakiriho n'uwo mugabo wa mama yarakiriho ntabwo bigeze bakurunda bavuga ati umwana yagiye ari muto bagira agatima bavuga ati tumenye ahantu umwana ari imbege yariye ubuzima bw'inkuga ntabwo bigeze ubamo uwo mugabo niyo gushaka kundondera kubera ko none yabikundondera andondere niki nari nahindutse cyo tuma ndonda sinayo bwatera imbere mvuge ngo ariko aramprofita none basi yakwirukaniye iki none umwana ni kwa kundi nyene abantu umwana atari gwawe n'abatari wawe je novuga ko ari ico naho ubundi nta makosa nakora kandi nubwo nuba narayakora yariko yarengera ko kubera ko nta bwenge nari mfise bwa cyane bwo kumenya ati kini ikosa cyane cyangwa nta bwenge nari mfise cyane bwo kudakosha ego ucuraza ibujumbura wavuze ko waje ibujumbura ngo ari umuntu akwemere ko ashaka kugufasha hanyuma ushitse ibujumbura arakwihakana umuntu arinde ni Satbi mugabo sinci ndamubeshira ntiyambwiye ko aje kumfasha mu vy'ubuzima yambwiye ko gusa azomfasha akora ku vy'imiziki mugabo ndaza ntivyashoboye gukunda namuronda dogo niko bize mpaka umwisho ndumva ko vyanse cyane ubuzima no bwaranyankiye ndabura aho mfungura ndabura aho njyama buri munsi ntonda kwa kodi ntonda kwa masi ndabe ko no mubona je feel of Satbi yikoze nica yanze ku muryango kwa kodi umwisho ndabona ati ubuzima burasi ndasubiza umupira kwa keperi ndasubira Ngozi uca usubira Ngozi hama usubira Ngozi ikindi gero turagaruka ibujumbura kandi nta nyine usanga ibarabara kandi waragiye Ngozi uja mw'ibarabara canke wagiye wari utashe muhira nari nashe muhira yego atamuhira nari nkifise nasuye mw'ibarabara nyine hama kugaruka ibujumbura bagenda kugira ngo garuka ibujumbura kandi usanga ibarabara kandi
mbo sinasuye mw'ibarabara. Oscar yaciye yarambonye aca arifuza kunshigikira kumfasha ambera umuvyeyi yaranze niyo ndiga ubu ndiga. Oscar niwe novuga ko niwe rugendo rw'ubuzima bwanje kubera ko ngize afise mu ruhara runini cyane, ndanamushimire cyane, niwe yangarukanye aho sengeza afise mu ruhara runini cyane kandi ntihigeze ntererana nubwo naronsaba. Hacari umuvyeyi wanje kandi mbo nawe papa ndoshobora kuvuga ko ari nka papa wanje. Ego ubunye ura ahantu nibaza kugeza ku rwego rushimishije, ariko urumva ko wagize experience y'ubuzima bugoye, ubuzima baje bwo mw'ibarabara. Ushobora kutubwira ku bantu batazi ubuzima bwo mw'ibarabara, ku bantu bakubona ari Kirikou aririmba za soma namba, indirimbo nziza, bamubona ngene ari Kirikou umwana asa neza, umwana yiga ku ishure ryiza, ariko batazi ubuzima wabayemwo mw'ibarabara. Ushobora kubwira agace gato k'ubuzima wabayemwo mw'ibarabara kuntu bwari bumeze? Uko biri kose uko vyoba biri kose nta ntibuba ari bwiza, buba bugoye kubera ko icambere cyo kugira uronke n'umuntu agufasha biragoye kubera ko abona ati uyu ndamufashiza azocamera nka baba udeni. Je nabuze ubufasha bwinshi kubera ko harimo abantu bamwe badutanguriye baberekanye imico mibi, niyo mpamvu juzura bisinkunda kwitwara nabi cyane. Ababona nabo ko nitwara nabi ni kubera ko mba navugishije ukuri, niyo mpamvu ntakunda kwitwara cyane ngo mbere akaruru cyangwa nicire izindi impano zizoza inyuma yanje. Nari narabuze abantu bamfashwe utumufashije shamera nka bawde nazo shamera nk'uku nuko uko biri kose ntaba ari bwiza, mugabo navuga ko byo bavyiza nabo bagarutse ko kubera ko buri muntu wese arafise gift Imana iba yaramuhaye, Imana iba yaramuhaye. Ushaka kuvuke ryari umuntu wese arafise Imana iba yaramuhaye, kandi iyo mpano uba mu barabara, uba mu nzu, uba muri etage, urafise gift Imana yaguhaye. Nkuko Imana we yaguhaye ubujournaliste, jimpa tala yo kuririmba, nujya mwana ari mu barabara afise tala, arafise gift Imana yamuhaye kandi ishobora kugira icifashije we, igafasha n'umuryango, igafasha n'igihugu. Umuvyeyi wa mama wawe yaritavye Imana, ariko nibaza ko yitavye Imana amaze kumenya impano yawe. Ari hari ingozi akumva uri kuraririmba ucigaje ku mateleviziyo ntasiga kuvuga, yavyifatamwo gute? Yakunda kwandikira kubera ko mama wanje naramukunda nubwo tutabanye igihe kinini, ariko mama yamari mama amukunda. Ego munyemuza guhura na Fizzo akubera umuvyeyi. Kirikou, uyu munsi ntiwakuranye n'abavyeyi, ariko uyu munsi waronse abavyeyi, waronse umuvyeyi Fizzo, madame wiwe, uraronka umuryango Bantu Boy. Ugereranije ni gute ku exprime umunezero wawe imbere y'abako baragutunga canke abakureza canke bariko baragufasha? Kububaha kuruta no kutazoba maramazi. Siren Vibes TV.